ndebwe ntwazangabo uno munsi mushikirije indahiro kuko mugiye ku kivi ndabipfurize kuroranirwa aho muzoja hose. Nongere kandi shimire izi ntwazangabo ziriko zirigishwa muri iki kigo, ariko ragira ndabakebure ntimube mwaje muje kurondera akazi, ahubwo mube muje ku kiraka cyo kurwanira igihugu. Mutangure ibyo mubonye bigumye muvyisinye mubihange, ngaho uje kwiga kuba intwari, ubuje kwiga n'ubuhinga bwo gutsinda. Ntihagire rero uzohava atinya abona umenga bizava bimugora. Waje kurondera ishure nawe amashure ariho igisivile, noneho narabonye hajya biranditse ni umubishaka kandi abishoboye. Ntihagire rero wigirisha ngo n'ubusaswa uje ngaha utegereza kwiga. Muzirikane rero bikangana mwese mwiga aha muri ISCAM, cyane cyane mwebwe mugize umugwi 54 kwiri shuri rirera kandi rikaramura intwaza ngabo ziwushitse zizoje kurongora ingabo guhera ku iperoto, hisunzwe ubutwari, ubuhizi n'ishaka biranga intwaza ngabo. Mumenye ko mu gisirikare intwaza ngabo ihabwa bikorwa vyisunga urupapuro rw'umutsindo rwiwe mu gihe abarongora abandi ku ngero zitandukanye baba bakwiye. Aha ni kw'ishure kaminuza ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ISCAM, aho kuri uyu wa gatatu hugurwa icese umwaka w'ishure wa kaminuza w'2024 ushira 2025 ku Civugo. Ishure kaminuza ry'intwazangabo ISCAM rirumije imyaka 50 rirerera Burundi mu gutanga ivyigwa vya gisirikare, ivy'ubuhinga n'akarangamutima ku mikangara y'intwazangabo yitegurira kuba imboneza mu gukingira ubwigenge bw'igihugu. Ibyo birori kandi byaranzwe no kwinjiza muri urwo rwego imikangara y'umugwi wa 54 guhana ahantu mugumya hagati y'umugwi wa 50 n'uwa 51, gushikiriza impapuro z'iteka abagize umugwi wa 11 ari nawo watanguranye n'ishure kaminuza ISCAM, guha impapuro z'umutsindo abagize umugwi wa 49 no kurahira icese ko abagize uwo mugwi. Umuyobozi w'iyo kaminuza gisirikare Colonel Hamenyimana Gerard amenyesha ko umwimbo muri rusangi wagenze neza mu mwaka w'ishuri uheze naho intambamyi zitabuze. Umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi General Niyongabo Prime akaba ahamagariza ntwazangabo kwama zitwararika inyigisho kuko arizo zizobafasha kurangura neza amabanga yabo. Muzirikane rero bikangana mwese mwiga aha muri ISCAM, cyane cyane mwebwe mugize umugwi 54 kwiri shuri rirera kandi rikaramura intwaza ngabo ziwushitse zizoje kurongora ingabo guhera ku iperoto, hisunzwe ubutwari, ubuhizi n'ishaka biranga intwaza ngabo. Mumenye ko mu gisirikare intwaza ngabo ihabwa bikorwa vyisunga urupapuro rw'umutsindo rwiwe mu gihe abarongora abandi ku ngero zitandukanye baba bakwiye. Mutegerezwa rero kwitwararika bikwiye mwese ivyigwa bya gisirikare, mukarushirizaho mbere kubikunda kuko ari umwuga mwahisemo. Ni navyo muzokenera kurusha ibindi mu ibanga ryo kurongora abandi, cyane cyane mu by'urugamba. Ndakeje kandi hayi ikaze mu ntwazangabo z'urwego rw'FDNB. Izo ntwazangabo zakiririwe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cacu indahiro zibanga rihambaye yo kubera abandi basirikare urumuri mu gukingira no kwitangira igihugu cacu kibarutse. Ndizeye ko ikiringo mumaze mu migwi itandukanye y'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi cababereye akaryo keza ko kubona neza uruhara rw'intwazangabo ntwaramiheto.
nabipfurije rero kubangira ingata no kugumya ibanga mwarahiriye, muzokwame muzirikana ko mwarahiriye kubera abo murongoye urumuri rutazimiza mu bihe bitandukanye, cyane cyane mu bihe bigoye nko mu rugamba. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba na kizigenza mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano arakeze iyo mikangara yarihejeje kwinjizwa muri urwo rwego, akabahamagarira kurangwa n'umwete no kuba karorero mu mabanga yabo. Ndebwe ntwazangabo uno munsi mushikirije indahiro kuko mugiye ku kivi, ndabipfurize kuroranirwa aho muzoja hose. Nongere kandi shimire izi ntwazangabo ziriko zirigishwa muri iki kigo, ariko ragira ndabakebure, ntimube mwaje muje kurondera akazi, ahubwo mube muje ku kiraka cyo kurwanira igihugu. Mutangure ibyo mubonye bigumye muvyisinye mubihange, ngaho uje kwiga kuba intwari, uje kwiga n'ubuhinga bwo gutsinda. Ntihagire rero uzohava atinya abona umenga bizava bimugora. Waje kurondera ishure nawe amashure ariho y'igisivile, noneho narabonye hajya biranditse ni umubishaka kandi abishoboye. Ntihagire rero wigirisha ngo n'ubusaswa uje ngaha utegereza kwiga. Turabipfurije rero kuroranirwa. Mwomenya ko urwo rwego rwahaye akaganuke umukuru w'igihugu kagizwe n'inka zitatu. Iryo shure kaminuza ry'intwazangabo mu ntwaramiheto ISCAM naryo rikaba ryatanguye kuramura intwazangabo mu ntwaramiheto muri Munyonyo umwaka w'1975.